Nshuti bakunzi b'ibiganiro vyacu na cyane cyane ku bakunzi b'ikiganiro cyacu Story of Life, mwaramutse na mwiriwe bivanye aho muherereye. Ndacari mu ntara ya Bubanza, noneho ubu ngubu mbazaniye umuvyeyi wacu Emmanueline. Ubuzima bwe murabona ko atari bwiza cyane, ararwaye, amaze igihe kirekire arwaye. Nshuti mukundwa uri kurankurikirana, urabona ko subuzima bworoshe, aha ntabasha kwicara, murabona ko yanyegamiyeho kugira ngo mbashe kuvugana nawe, kandi murabona ko amaze akanya ntibikunda nuko nagorora amaguru. Noneho reka manze kandi nkwibutse ko kuri micro uri kumwe na Felix Habonimana, iyi ni Buru TV, kuri nyuma kamera turi kumwe na Joachim. Mwaramutse neza rero muvyeyi wanje? Mwaramutse. Wumva umerewe ute? Mva merewe nabi nyene ndakwaye. Reka nongere ngusabe wibutse amazina bariko baradukurikiranaho. Ni Habyarimana Emmanueline. Habyarimana Emmanueline. None se umaze igihe kingana kurwaye? Ukwete kugira gatatu. Byatanguye gute? Natangaye ku mugongo. Amashitsi umugongo. Hama turaja kwa muganga, amahera arahera turavayo. Nguma ngahariye. None mbere yuko utangura kurwara kugira urinde usinzikara kukose byatanguye gute? Navuye gukora hama numva nshitse umugongo. Turaguma aho rero hama tuhava tuja kwa muganga. Wari usanzwe ubayeho gute mbere kutararwara? Nari mbayeho kw'itashe. Ubuzima bwawe bwo kw'itashe. Noneho uvuye gukora bica biragufata. Byagufashe gute? Wumvise gute mu mubiri wawe? Maze kuryama ngongera ngo negura umugongo numva biraza. Wararyamye nyine mu buzima nka kujya wowe uryama nyine uko bisanzwe. Uvyutse biranka ko uvyuka. Hari mu gatondo nyine. Mu gatondo mbyutse ngo ngende gukora. Biranka. Noneho bimaze kwanka n'ubuhe buvuzi bw'ibanze wacyuronka? Twaciye tugenda kwa muganga. Tugiye kwa muganga n'ubundi baramvuza biranka n'amahera siraduherana. Sati reka tugarukane ngaha muhira ntako. Muganga niyihe ngwara yababwiye ko umurwayi? Navuze umugongo nyene niwo nari numva uremvye. Na malaria yarimo. Na malaria yarimo. Noneho n'ubuhe buvuzi baciye bakora muri uka kanya maze kubabwira ko ari umugongo kuvyutse bikanka? Muganga yaciye kuvura gute? Mwarakoresheje ibipimo? Mwana yapimye yashiye za serumu gusa. Noneho baguteye serumu batarinze kugupima. Noneho uburyo bamaze kubaherera ko muganga yavuze ko ari iyihe ngwara, ku buryo uburyo nibwaboneka babantu bazoca bamenya uburyo bakuvuza. Mwana bibatubwiye. Ubu rero uraryamye utazi ingwara urwaye yari. Nyuma yo gusuhuka muvuye ku bitaro bakakugarukana ngaho imuhira. Nta bantu babagira neza bigeze kuza canke ngo mufate indi ngingo kujya kwivuza ahandi hantu? Oya nta handi twagiye. Reka baje kunsengera gusa. Nta bundi butabazi waronse? None se kugira urinde uva ku bitaro ni muganga yakubwiye utahe canke n'uburyo bwashize? No kugira ngo dutahe no kuguma kwa muganga, amahera yari yaheze nta kazi uyu mwana afise akora. Twabonye tugeze ku 100,000 hatu n'ubundi ntaho tuzoyari hatuyakuye. Turataha rero. Usanze ufise imyaka ingahe muri rusange? 70. Imyaka 70. Ese umuganga niyo baravuze ko ari ikibazo cy'ubusaza cyangwa nuko ukora cyane wari usanze ufise imyaka myinshi? Ni gute rero uyumva none? Numva nyene nuko kuguru kuranyica. Bifashe birandadaza nyene. Umva sinogukonya, umva sinogira nte kwicara wapi. Bigufata amaje ngaha ku giti cy'umugongo, ku kibuno kumanuka rero. No kuvuga hariya hose wumva umenga hararemereye cyane? Hararemereye. Amugakaraza nta nakimwe. Ino hose ni sawa. None se ubu ngubu kwicara ndabona ko ari ikibazo kitoroshe. No kuvuga ni igiti cy'umugongo cyose kiremerewe. Aha mu mavi hoho wumva gute? Mu mavi naho nyene numva hasi ngorora gutya ngo ndarenze gose. Oya. None se umaze igihe kingana kuryama hano hantu? Aha. Numva nko kuva muri ayo mezi yose nagumye ndyamye. Kuko sinubundi sinicara sinagirana. Ntibaguterura ngo bakwicarike, nabonye ko kwicara ko ni kibazo, baranabibona bariko baradukurikirana.
cyarana bakanyicarika ntabishoboye bantura ngo banyicarika cyangwa mindero bica byanka kana gose noneho se gufungura ubigenda gute ufungura iki muri buno bugwayi bwawe gufungura biragoye iyo babirose ndafungura iyo babirute nta kundi nabo baba babirute ni ibihe mfungurwa muri ubu bugwayi bwawe uhora wumva ukeneye gufungura nkobo numva nkenera nk'uturaya agatoki none iyo se babiguronkeje uhora ubifungura ndajya mu kazi njya twese mugabo ndajya nkashaka woguma amaduka yituke gusa nkaguma guhereje wari wanaturonse rero ejo narabirose none umunsi uravuturonka navyo ariko nizere ko umuntu uturonse uradufungura uragira akayabago katwo ndajya none se kuryamaho kugira uronka itiro bigenda gute magana rukunya nturyama ngo usinzire uryama ahanyene mbona ahanyene niho bakurekereye nyine aho imibu iki kubera no mu nzu ntashoboye sinshoboye kubyuka ngo niyigurure nje hanze niko manye ni ukuvuga ibindi byose babigufashiriza hanyene none se ni iki usaba abariko baradukurikirana abarundi n'abarundikazi bariko baragukurikirana muri kano kanya bivanye n'ubugwayi bwawe na buno buzima usanzwe ubayemo nsaba yuko bamfasha bakaba bonyubakira akararo ndaramwe bakamfashisha n'utwo mfungura baba bakoze no kukuvuza yego ikintu ca mbere wumva bo gukorera vuba bwangu vyihuse ni iki kuja kwa muganga nibyo bakamema nkaraba ibyo bintu byari ariko wewe urumva ufise icizere mu maboko se wumva urakunja se oyo kuko aravunitse barakurashe barasara kwarakuci none se wakora gute kandi ukuboko kutazinga koresha kumwe wari usanze ukoresha ukuboko kuno mu kurima ukarimisha kuno none se ukura kuzinga uko zinga turara uko kurazingikana ko nyere kwaranamugaye twahiriye mu nzu ico gihe c'intambara hose wacyumera kuno none se aha warafata isuka ukuboko kumeze uko oya nyira bigeze bunyene aho bukire nuko n'umugenzi yapfuye atakimfasha abarundi bagufashe nshuti uri kuradukurikirana reka ino nkuru igira icyo ikoze ku buzima bwawe ndazi yuko uba ahantu hameze neza ufise ubuzima bumeze neza ubwiza umutima w'ikigongo umutima w'imbabazi uraba buno buzima uno muvyeyi yabayemo uku rero je birantunguye rwose none aha hoho wumva oya nababara cyane naha byarumiyemo ntihababara mugabo sinkunyuko oya bono ni ubuzima kweri aha rero isuka wafata ukunyene ukamera nanangiriza gutya none se wakora ahantu hangana gute itasi imwe dose atanu guhera mu gatondo kugera ku mugoroba none itashi imwe hajya baca baguhemba ngahe ngiye baguha 5 amajana haraho 6 gutya none se umunsi wose ugakorera amahera amajana 6 buno buzima yemwe nshuti mukundwa urimo kudukurikirana umuvyeyi nk'uyu agahera mu gatondo kubako kumwe kwaramugaye n'ukunyene kwaramugaye guhera mu gatondo ari gukorera amafaranga amajana 6 mu gihe wowe uri kuratabagura inkoko uri kuranwa ivyeri wibuke ko hari abarundi n'abarundikazi bagowe wibuke ko hari abavyeyi babayeho ubuzima bugoye niyo mpamvu twahagurutse kugira ngo tugene tugushikiriza ibibazo by'ubuzima bugiye butandukanya abantu babayemo ushobora kumva bishobora kuba ko warumvise inkuru nyinshi canke warabonye inkuru zitandukanye ariko reka iyi ibe imwe mu nkuru iza gutuma umutima wawe wumva ko hari ikintu wakora kubw'ubuzima bw'uyu muvyeyi noneho reka nkwisabire ikindi kintu ca nyuma wumva wobwira bariko baradukurikirana ni iki wumva uco usaba abariko baragukurikirana muri kano kanya numva no basaba ngereka kuri bijya navuze ka sino basaba yuko bomfasha bakanjana kwa muganga bakamfashisha n'utwo mfungura hanyuma sikansi no kuri Rwanda babwira amese nibyo mwibone none se umutama waheze igihe kingana iki yitavye Imana
yapfuye nyuma ya paragihute bavuganya ngo ni paragihute. Inyuma y'ugwimo muri za 90 na kangahe. None wari ufise hari abandi bana wavyaye? Oya, nakumanye nabo nyene. Wavyaye abana bangahe rero? Mfise n'abana 3 nsigaranye. N'umwana w'imfuvyi ndetse atagira se na nyene. Noneho ubuzima ndumva ko ntibworoshe, wewe wari kurabirukira niyo mfuvyi wari usanzwe ureze, ubu ndibaza ko ubuzima bwo ese iyo mfuvyi wowe yarasanzwe ajya ku ishuri? Yarize nawe nyene ngo bone ndabuzi ko ndabigenza carayahera. N'umukobwa n'umuhungu. Yaciye aheba ishuri kubera ko uwahora mwirukira mbona ubuzima bwaranse. None se muri ubwo buzima bw'itasha ku mafaranga 600 se mwafungura muti? Iryo shuri waririha gutega muvyeyi wacu? Naje nivyo byananiye carica. Imana Yesu agutabare cyane. Kandi reka nizere ko n'abariko baradukurikirana bazogira ico bakoze kandi bagiye kugira ico bakoze kugira ngo bagukure hano hantu. Ndangiza bashimira mwese mwariko muradukurikirana, nongera mbifuriza kandi amahirwe no mugisha kuri mwebwe mwese mwama mwagize ico mukoze ku biganiro nk'ibi. Nawe wese ubona ko hari ico ukora kubw'ubu uyu muryango, kubw'ubu buzima bw'uyu muvyeyi wacu, ko bicisha kuri izo nimero ubona zigenda zinyuragirika aho hasi. Nongera mbibutsa ko iyi yari Bollywood TV, kuri mikro mari kumwe na Felix Abonimana, nyuma kamera twari kumwe na Joachim. Ndabakunda cyane, Yesu abampera umugisha. Ciao ciao.